Umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi urarangura ibitari bike mu bisata bitandukanye. Antonio Capone arongoye igisata co gufashanya mu muryango w'ubumwe bwa Buraya avuga ko afasha mu ntumbero yo gushigikira leta y'u Burundi mu bikorwa vyayo. Nous pensons que l'ensemble de nos interventions peut permettre un effet délégué. Twifuza ko interano zacu zozana impinduka ziboneka mu gushira mu ngiro ibikorwa vyacu, dushira inguvu mu bikorwa by'iterambere, mu biganiro tugirana n'abajejwe intwaro, dushira imbere gukaririza ubwenge abo dukorana. Mu Burundi ibikorwa vy'umugwi w'ubumwe bwa Buraya bifatira ku mugambi w'iterambere ry'igihugu hamwe n'imbono y'igihugu ivuga ko Uburundi kizoba ari igihugu kiri mu nzira y'iterambere mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Umugwi w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi urafasha mu bijanye n'amagara y'abantu hamwe n'umuyagankuba, turafasha kandi no mu bindi bisata bitandukanye nko mu gukingira ibidukikije, igisata c'indero, gutanga inyigisho zo gukoresha ubwenge hamwe no mu gisata c'ubutungane. Aussi dans d'autres secteurs tels que l'environnement, l'éducation, la formation professionnelle et la justice. Muganga Makebuko Gratien arongoye ivuriro ryo mu Rwibaga ryafashijwe n'uwo muryango avuga ko naho bagifite utubazo tumwe nko kubura ubuhinga bwo gutumatumanako bumeze neza, arashima kuko bahawe ibikoresho vyinshi bituma boroherwa mu kazi kabo. Novuga baradufashije kugira informatisation y'ibitaro, ivyo navyo bica bidufasha cyane mu gutunganiriza abagwayi no mu gukurikirana abagwayi biratworohera. Amadosiye yabo biroroshe, kare hari gihe wayaza aciye nk'amezi nkangahe gusanga dosiye y'umugwayi yatakaye kandi harimo vy'umuntu yaba yikeneyemo vyiwe. Ikindi naco n'umwanya wo kubatunganiriza waragabanutse n'umuto. Enabel yaraduhaye burya byo kongereza umwuka abagwayi gihari kahema nabi, araduhaye imashini zitandukanye harimo n'amatablete n'amalaptop nazijya mashini zo mu mabiro zose hamwe zashika muri 30 na zitandatu. Baraduhaye n'amatable zijya abavyeyi bibarukira ko zibiri, baraduhaye rijya tara ryuko umuntu amurikisha ari muri bloc operatoire kugira abone ahari karakora. Baraduha n'imashini yo gusinziriza dukoresha mu gusinziriza abagwayi, baraduha n'ikindi cuma dukoresha umuntu ari karabaga bita bisturi électrique, hari n'ikindi bita defibrillateur bazanye. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe abagize umugwi w'ubumwe bwa Buraya Equipe Hope bariko barabira hamwe bongera birimbura ku bikorwa bamaze gukora.